bavukanye umuryango w'abimana wewe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi imugira amaro ya Kristo kaze dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana uko turisanga mu bisomwa byo kuri wa gatanu w'indwi ya gatatu yo mu kiringo ceranda cy'ikarema mu gisoma cya mbere umuhanuzi yoze yitsa akamo twari twatewe mu ntango z'iki kiringo cy'ikarema ko kugaruka ku Mana ngo tugire ubuhirwe buzima. Mu nkuru nziza naho twumvigene Yezu yishura umwanditsi yaramubajije ibwirizwa rikuru mu yandi ati urakunda umukama Imana yawe n'ubuzima bwawe bwose ukunde kandi umuntu nkawe kuko wikunda wewe nyene. Ngaha aho dusanga ibisoma vyeranda igisoma cya mbere tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoze mu kigabane cya 14 karongo ka 2 kugera ku 10 turazirikana izaburi ya 81. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yashikirijwe na Mariko Mweranda mu kigabane c'12 kuva ku karongo ka 28 kugera ku ka 34. Kaze twumvirize ry'umukama yagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ozi. Ngiri iriyazwe n'umukama. Israeli we, garuka ku mukama Imana yawe, kuko waguye mu rudubi kubera ibicumuro vyawe. Gira amajambo y'ukumuzamba mukuri, uheze ugaruke ku mukama. Umubwire uti, nkurako ivyaha vyanje, akira iciza. Mu gishingo c'ibimasa tuzogushikanira ishikanwa ry'ibisabisho vyacu. Asiriya ntiyoshobora kudukiza, ntituzosubira kugendera ku mafarasi, ntituzosubira kubarira ivyakozwe n'intoke zacu tuti muri imana zacu, kuko kuri wewe ariho imfuvyi ibonera imbabazi. Nzobakiza ubuhemu bwabo, nzobakunda urukundo rw'igishika, ishavu ryanje riraheze rwose. Israeli nzomubera nk'ikime, nawe azoshurika nk'ikirungu, ashora imizi nk'ibiti vy'iribani. Amashami yiwe azosagarara, ubunazwa bwiwe bumere nk'igiti c'ikigazi, akamotera kiwe nako kamere nk'akamotera k'iribani. Bazogaruka kuruhukira mu gitutu ciwe, basubire kubiba ingano, bazoshurika nk'imizabibu, barangiranwe nk'imvinyu yo muri Libani. Efrayimu we, ibigirwamana natwe ntaco dupfana. Mbona ari jewe ndamwumviriza nkamuhangaza, jeho meze nk'igiti c'isederi gitotahaye, akaba ari jewe ndamuha kwama ivyamwa vyinshi. Ninde azi ubwenge bwo gutegera ivyo vyose? Ninde afise ubukerebutsi bwo kubizirikana? Erega nanone inzira z'umukama ziragororotse, abantu b'intungane barazigenderamwo, abanyakibi nabo barahaca bakahasiga agahanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Numvise ijwi ry'uwo ntarinzi ati, namukuye umutwaro ku bitugu, agatebo aterera hasi. Mu marushwa warantabaje ndakurokora, nakwishuye nihishije mu gicu inkuba yasana, ngira ko ndagucaca hajya ku mazi ya Meriba. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Umviriza ntara yanje ndiko ndakuburira, ewe Israeli ese wonyumvira. Iwawe ntihabe hakigera ikimana c'igitirano, ntusenga imana yakavantara. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Ni jewe umukaba Imana yawe, nagukuye mu ntara ya Misiri. Ese bane iyi ntara yanje iyinyumvira, iyo Israeli inyirukira, noyigaburiye ingano, noyigaburiye ubuki buvuye mu gitandara. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho.
ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza nk'uko yashikirijwe na Mariko Mweranda. Muri iyo minsi umwanditsi umwe yegereye Yezu aramubaza ati ibwirizwa rya mbere mu mabwiriza yose ni irihe? Yesu aramwishura ati niri, tega amatwi Israeli, umukama Imana yacu niwe musa mukama. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Irya kabiri niri, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wonyene. Nta rindi bwirizwa risumbayo. Wa mwanditsi amubwira ati niko umukama uvuze ukuri kwami, nuko Imana ari imwe nsa kandi ko atayindi iriho atariyo yonyene. Kwikunda n'umushaha wose n'ubwenge bwose n'amagara yose, gukunda umugenzi kandi nk'uko twikunda birengeye na kure imbagwa zose n'imperezo. Yesu ngo yumve yishuranya uburyo amubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Tawabahaye acubahuka kugira icyo amubaza. Bitwakire kandi tuzigame iryazo na Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana, igihe twatangura ikiringo ceranda cikarema dutimbanije uyu munsi, umuhanuzi Yoweli yaduteye akamo ngo duhinduke tugaruke ku Mana, kandi ntitubigirane ubwiyorobetsi mu migirwa iboneka hejuru gusa, duhinduke bivuye ku mutima. Noneho bisanzwe bizwi ko ata muntu yovuga ngo ndafashe ingingo yo guhinduka atabanje kurimbura ubuzima bwiwe, ngo abone agasorego canke agasembwa kari mu buzima bwiwe, aho yoba ariko aribesha agahuma amaso abantu, nayo Imana yoyo ntisobwa. Niho umuhanuzi yadusobanuriye ati ntimutabagure ivyambarwa gusa, tabagure nyabuna imitima yanyu. Mu gisoma ca mbere uyu munsi umuhanuzi Oze nawe arashimangira ko kamo ko guhinduka no kugaruka ku Mana, agafatira ku ngaruka nziza Israeli yateguriwe mu gihe yemeye kuvavanura n'imigenzo mibi yari yayisesereje. Burya kwinjira mu kabi cyane kwandura imigenzo mibi burya biroroshe, mu gihe guhinduka ari intambara itoroshe na gato, n'urugamba umuntu atokwishoboza adafashijwe n'Imana. Kugira ngo ushobore gushika bene uyo mugambi wo guhinduka no kugaruka mu kuri, tangura wamaze Imana y'urukundo kigongwe, wemanga kabi kari mu buzima bwawe, uhetse utura Imana ingingo wigiriye yo guhindura amayira, uti kanagura icyaha cyose, wakire neza iri jambo tugira tugushikirize mu kibanza cy'ibimasa. N'amajambo twumvise mu gisoma cya mbere. Erega burya tutari mu kuri ngo tube kumwe n'Imana ntacyo twokwishoboza. Imana yacu ni Imana yumva kandi yishura uyituye mu kuri, akayitura umugambi uvuye ku mutima utabangikanije, akayitura yemera kwica isaba izokimuronsa igihe cyayo kigeze. Bavukanyi, kuko twavyumvise kandi umuntu wese afashe inzira yo guhinduka akaba mu kuri n'ubutungane, Imana iramuha imigisha, agasagwa n'akanyamuneza, ntabe akirabwa nk'umuhemu cyangwa nk'intabwa, ariko akiyubura mushasha, agasubirana umwizero wa kazoza. Ariko rero nituhagarire muntu uhisemwo kwiyambura sekibi mu guheba ububisha n'ubwe gito bwose, udaciye wihambirira ku Mana mu gutungwa n'ijambo ryayo riduha intumbero y'ubuzima, ubutungwa n'igisabisho, ugaharumbira amasakramentu yubakiye kuri Ukaristiya nyeranda twama duhimbariza nk'umwuka nyeranda ya misa. Emwe
biroroshe gusubira kugwa kuko shetani ntigoheka na gato kandi ibikora iciye kuba mwari mwaronze ubucuti mu kibi mu gihe mwakiri mukiri kumwe mucita iciza. Koko igicumuro kiraduhuma amaso, igicumuro kitugira impumyi tukabona ivyizizi, ukuri kugacika ikinyoma, ikinyoma naco kigacika ukuri, umuntu akaba azimiye gutyo. None icomuzimurura kikamusubiza umwizero ujana mu bwami bw'ijuru ni iki? Ni Imana yonsa, niyo ibogora, niyo ikiza, igaca kandi ku bantu. Nico gituma ryabwirizwa hangiro y'ayandi yose ari iry'urukundo no kubaha Imana, gukunda no kubaha Imana, no gukunda umuntu, kuvuga kumuha agaciro nk'uko Imana yamuremanye. Papa Francisco ati umuntu n'ingabire Imana ishira mu kayira kawe ngo umwiteho, umwitwararike uko ari kose. Gukunda Imana no gukunda umuntu nkatwe birarengeye makure imigirwa yose n'imihezo, birarengeye ibisabisho n'ingingo zose, kuko Imana niyo soko ry'ubuzima bwacu, ikaba umwongere wabo yiremeye. Umuntu nawe yamuteye iteka rirengeye byose, ukumuremana agashusho kayo ngo arangwe no kugira neza. Iyo nyigisho nifashe umwe kwirimbura mu buryo abayeho, arabe ko akunda, yubaha kandi asenga Imana atamvange, arabe n'ingene afata abantu nkawe umwanya tukiri kumwe kuri iyi si twasangijwe n'Imana. Uyu munsi rero ntidukomantaze imitima yacu, ariko nitwumviriza ijwi ry'Umukama aturagirira hafi y'ubwami bwiwe, umunsi w'izina azoba tuvyagizemo. Amen.